makofi mengi kwa vigelegele. Sasa kazi ni birori byo kugurura icese ishiramwe Itracom Fertilizers Limited rihingura ifumbire y'ikizungu ivanze n'ikirundi iri Dodoma mu gihugu kibanyi ca Tanzania ariyo Fomi Dodoma, ikaba yashinzwe n'umugwizatunga w'umurundi Adrien Ntigacika. Mukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan bahejeje kugurura icese ubwo ruganda, bari kumwe na nyene gutanguza uwo mugambi baciye batera ibiti vy'ivyamwa nk'ikimenyetso c'uko batanguje icese ikoreshwa ry'iyo fumbire ya Fomi aho mu gihugu ca Tanzania. Kikaba kandi ari ikimenyetso cyo gusimbataza ubumwe n'imigenderanire y'ivyo bihugu vyompi. Abitabiriye ivyo bikorwa bakaba baciye bagendura ubwo ruganda birabira ingene rukora n'intambwe zitandukanye zijanye nuko guhingura ifumbire. Uruganda ruhingura ifumbire y'ubwoko burenga 14. Mu majambo yashikirijwe urongoye ubwo ruganda rwa Fomi mu gihugu ca Tanzania i Dodoma, Nduwimana Nazer akaba yashimiye leta ya Tanzania yemereye iryo shirahamwe gukorera muri ico gihugu, anashimira n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ingene yagumye atera intege uwo mugwizatunga ngo vyerekana ingene akunda abaterera mu iterambere ry'igihugu. Nawe afashe ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nyine akaba yashimiye mugenzi we wa Tanzania ingene yahaye uwo murundi ikibanza ashingamwo ihinguriro, ati binakomeza imigenderanire y'u Burundi na Tanzania yamyeho mu by'ubutunzi. Anahamagarira rero n'abagwizatunga bo mu gihugu ca Tanzania nabone kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yakeje kandi Adrien Ntigacika ingene ariko araterera mu iterambere ry'igihugu, amusaba kubandanya akora neza aserukira neza igihugu c'u Burundi aho muri Tanzania. Ndagusavye yuko wokora ukiziganya kugira ngo abarundi bose baze bumve yuko idarapo ry'u Burundi rishirwa mu kindi gihugu kandi u Burundi bushobora guteza imbere ibindi bihugu. Nayo ku ruhande rwa Tanzania abashikirije amajambo bose bakaba bashimye bagaruka ku kamaro ubwo ruganda rwa Fomi rwazaniye ico gihugu, haba mu bijanye no gutanga akazi n'ibindi. Ivyo navyo bikaba byashimangiwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan, anakeza umugwizatunga Adrien Ntigacika ati yashize umutahe wiwe mu gisata ciza kuko biriko birafasha mu kugwiza umwimbu narirya abantu baguma biyongera. Asaba rero ishiramwe Itracom Fertilizers Limited no kubandanya yigisha abarimyi bo mu gihugu ca Tanzania ingene bakoresha iyo fumbire kugira ngo umwimbu ukomeze kwiyongera. Akaniyemeza rero kuzobandanya ashigikira ibikorwa by'ubwo ruganda. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'indirimbo zitandukanye n'umurisho w'ingoma z'u Burundi.